tubaye ikaze kandi kuri ya YouTube channel yacu Murinzi Media je umva ni Lucky Films. Inyuma y'amasanamu yasohotse yatembereye ku izimbuga zerekana ukuntu PDD ni hoteli imwe muri New York yafashe gore canke akurikirana icaha cyo gutoteza umugore. Ayo mashusho yoba ari ayo mu 2003. PDD ushikwa Akurikiranwaho icaha cyo gutoteza no kunywa ibiyovyabwenge. Icaheri wa kera wo mu 2003 yitwa Kristo MC Kine. Icaha aregwa mu 2003 mugabo amasanamu yagiye gukwiragizwa ku mbuga uyu munsi ngira muravyumva yesigura agira iki mugabo ataco bitanga. Nkuko bigaragara mu nyandiko z'urukiko zabonye na bamwe mu itangazamakuru ryo muri Amerika, umunyamideli Kristo MC Kine avuga ko yahuye n'umunyamuryango wa rap wacitse intege mu 2003 ubwo yari afise imyaka 20 abitegetse n'umuhanga mu kwerekana imideli taravuze izina wamumenyesheje mu birori by'icumweru cy'imyambarire y'abagabo yabereye muri restaurant ifi cane nka Cipriani mu mujyi wa New York. MC Kine avuga ko umunyamideli yatangiye kuyobora isura ye kuko yashakaga ko komsi canke studio ya PDD imubona neza canke ibona isura ye canke imufasha. Ageze muri restaurant MC Kine avuga ko MC Kine avuga ko uwashushanije yashimangiye ko yicaye hakurya ya PDD. Avuga kandi ko yatangiye kumuha passport akoresheje amagambo asebanya canke se akoresheje amajambo asebanya canke asevya igitsina gore. Aho ni mu birego umugore Kristo MC Kine yatanze. Aza gushimangira ko umunsi mwazobigira binini nk'icitegererezo kujyanye n'uraza umuntu ashawugira baguhenda ubucamanza uzobiki. Ico gihe MC Kine avuga ko yamaze gusinyana n'ikigo kizwi cyane mu kwerekana imideli bifashije na PDD. Ico kigo cyitwa EMJ kandi akaba umunyamideli muri Tommy Hilfiger Masi n'abandi nyuma yo gutsindira MTV Award. Yanatangije Model Mission mu 1998. Ico gihe yari afise imyaka 17 yonyene. Abanyamakuru bageze kuri PDD ugira ko bumve ico abivuga ko umve uko yavuze. Mu byo baganiriye ico gihe MC Kine avuga ko Diddy yamusezeranije ko agiye kumufasha mu mwuga wiwe, ariko ijoro ryose MC Kine avuga ko gukinisha kwa PDD bihana imbibi cyo kwikinisha kwiwe no kwinezeza yifashije igitsina gore kuko yegamiye hejuru y'imeza amera nk'umugana kandi amushira inzoga amushirira n'ibiyovyabwenge mu njya ari gufungura ku mugoroba kuko yuzuza ikirahure kujya wuzuza ikirahure hama kuko yuzuza ikirahure divayi kandi musanzwe muzi ko ijya mivinyo badasanzwe bayuzuza. Ivyo vyose birahanwa n'amategeko. Imivinyo bisanzwe bizi kusuka duke hama ukikongera shoti mugabo we amurega ko ico gihe yuzuza inzoga canke muvinyo yamwuzuriza umuvinyo bitasanzwe birekuriwe n'amategeko. Inyuma yo gusangira MC yabitangarije urukiko cyo yandikiye inkiko yavuze ko yumva ko nkaho ari kararemba kubera ibiyovyabwenge birumvikana kandi ko amaze kubona ko yari yasinze cyane bivanye n'ukuntu PDD yamusukira divayi canke Hennessy nyinshi. PDD yasabye ko yomukurikira avuga ko PDD yamujanye mu bwiherero aho yamuhatiye kumusoma atabanje kubihereza uruhusha. Hariya ntupfu gusoma buriya nawe umuntu uzobona gusoma utabishaka agira iki uzomenye ko bihanirwa n'amategeko ari ugufata ku ngufu mu kundi. Nuko avuga ko PDD yahise yubika umutwe ku gitanda cyembere yo kumutegeka ko kuwonsa sinzi vyari vyibi wonsa. Murazi ko PDD yavuze mu ngeso zo kwikinisha nyinshi sinzi vyo bonsa zivuga ko yanse, ariko PDD yamusunitse umutwe hasi kuri
farusa amashusho ngira aravyerekana neza uza kugirirwa amahirwe araza kubona amashusho kuko yacicikanye hirya no hino maze amuhatira kumusambanya mu kanwa mama we MC kinabandanya avuga ko yakorewe ihohoterwa rikomeye bavuga ko PDD yaje yamusubije muri studio kandi yumva rushijeho kuba mubi urumva ivyo yari yamukoreye umuntu aragusambanije gwatiye kumusambanya mu kanwa mbere yo gutubwenge avuga ko yakangutse atungwa no kwisanga muri taxi subira muhira yarabasusanyije amasura bari rumva muri studio hari yo ababouncer baki uraza bari yo benshi ndibaza murabitsa ibintu vy'injana ya hip hop haba hari abantu benshi bahana ivyumviro bahana n'amayide avuga kandi ko ubwenge bwagiye kugaruka yamenye ko yahohotewe n'ababouncer bose cyo kimwe na PDD nyuma y'iterabwoba ryavugwa MC kinavuga ko PDD yamukoresheje umukara ubwo n'abantu bamubizi ngira murabitahura cyane mukara ibintu byo kwisambanya cyo kugira iki ufata ku nguvu mu nganda kandi ko yakoresheje uruhare rukomeye kugira ngo abuze iterambere rye mu mwuga kuko murumva ko yari yamusezeranije kumumenyekanisha mu mideli biki bakobwa barafatwa ku nguvu baragira iki video nkuko twayibonye PDD ari mu yabira cyane Puff Daddy ari mu yabira ibyo byabaye mu bihumbi 2003 hanyuma mu bihumbi 2004 MC kinavuga ko yagerageje kwiyahura kandi yari mu bitaro mu myaka yakurikiyeho MC kinavuga ko yahuye n'inzoga n'ibiyovyabwenge ubwo yagerageza guhangana n'ihungabana mu mutima n'ihungabana ryo gufatwa ku nguvu yakorewe vyagiye kugaragara uyu munsi mu mashusho yatambutse yafashwe na kamera za CNN cyangwa kamera z'umutekano PDD akubita cyane akwega no hasi imbere uyu mukobwa bigaragara ko yarezwe cyane mugabe ico gihe bari bagiye kubipfukirana bivaye nuko PDD yatanze ruswa kuri kesi avuga ko yosiba amashusho cyaye yogira iki mugabo vyaje kugarukanwa uyu munsi n'umubouncer yamurinda ico gihe video ija hanze kwirakira hose ndetse w'imbuga hahiye ivuga kwihohoterwa rikorerwa abakobwa muri Amerika cyaye mu muziki wo muri Amerika cyaye vyabaye PDD mumvise mu mabi menshi ndetse atanu ukwezi guhetse avuzwe mu ihohoterwa kandi igitsina gora avuzwe mu bintu byo kwisambanya cyaye guhatiriza aba bouncer gukora imibonano mpuzabitsina ariyo bitwa abapede Nsiki namvuga ko imyenda yari yambaye mw'iryo joro ry'ibitero avuga ko yakomeje gukaraba no kugira iki wikura kwicuho kugira iki sinze gusa atari yavyemeye uvuga kuva mu bihumbi 2006 kugeza mu bihumbi 2010 ico avuga ko yari agifise ihungabana mu mutwe ndetse ko n'ubukwe bwiwe bwatandukanije kuko yari afise ikibazo cyo mu mutwe cyatewe na PDD Msikina asanzwe aba muri Georgia avuga arega PDD cyo kumusambanya ku gahato hashingiwe ku itegeko rirengera ihohoterwa rishingiye ku gitsina nabivuze aho imbere ko urugu ari urubanza rugira kenshi kandi ruvuzwe kuri PDD ababivuga ko ubu ari urubanza rugirwa gatandatu ku ihohoterwa rishingiye ku gitsina rivugwa kuri PDD ahura naryo mu kwezi ukunyene muririmbyi wa R&B Casey Ventura niwe watumye ibibazo vya PDD vyemewe n'amategeko unabwiye ko amashusho yatanzwe n'uyu mukobwa cyangwa se yari yatanzwe n'uyu mukobwa aregura PDD nako yari yabitswe n'uyu mukobwa ndetse bivugwa ko n'umuririmbyi wa R&B Casey Ventura ari nawe yatumye ibibazo vya PDD bigaragara kandi mu rukiko kuko nyuma y'urubanza rwa mbere ababuranye bumvikanye bakemuye nyuma y'amasaha atarenze 28 bavuga ko bari bakemuye ikibazo ciwe na Casey Ventura amashusho y'umutekano yerekanye ni mu kwezi guheze yasohoye na CNN yerekana PDD akubita kandi canka hohotera ku mubiri muri kiridoro ya hoteli ya Los Angeles. Iyi video yazuye impande zose za kamera uvuga ko PDD kandi ari muri case
n'umuririmvyikazi wa R&B barabire bigenda bivugwa kuri Diddy no kubaha yandi makuru menshi. Ciao.